ariko nanje nifuza kuvuga ukuri nanje rero ko turi kuri TikTok pana kwigirisha bimwe twaswigirisha no kuvuga uretse age mafacteur bavuze social n'ibiki bivuze umukobwa gusanga kwirekura ngo aje mu muziki kuko deja yinjira mu muziki bariko bamubwira ko yamaze kuba umupite wowe urabaye umupite ugiye kumera kurumva bon jewe nza kubaha exemple gusa n'umuririmvyikazi sinavuga ngo yarazimye yarafuditse uwo muririmvyikazi niwo muririmvyikazi je nabonye wa mbere afa kuri jewe vraiment aho twahuriye ngiranda muri kiganiro tugira dukora n'ikiganiro byari bwa mbere mbonye umukobwa w'umurundi w'umuririmvyikazi aje akabanza kubaza umumesha makuru ngo banzumpe ibibazo ugira umbaze manager abanza bisuzume turaba ukuntu Jean turabivyari ivyo jewe ndabanza zahanguka muga ndavuga akabeme ni professionnalisme okay ni korosha ibintu muga narakangutse ndavuga none bariko baduta yuko ibibazo vyanje bidahuye bitagize iki muga ndavuga ati rame aje n'umurindi ukomeye ni kuvuga ari professionnel ntashaka uburofa mu bintu by'ibiwe bo ivyo ntari nagize mugabo rero twagiye kuba surtout shaka ko Karina abyumva cyane bose uko hanini niwe turiko turabwira kugira ama experience nari ntazo mubeko no kuvuga yarafise team yaba manager urumva bamubwira bati wewe uri umustar uko ko ibintu byawe bizoba professionnel papa ko bamwe akajagari kandi twaravyumva kubera ko umuntu avuze ati ni kuba professionnel ivyo n'umuntu aratahura no kuvuga rero ikintu nagiye kubona ndabiye kuri nkuwa mukobwa yaciye nuko Imana ifasha sinza kumuvuga izina vraiment ko ari igihe muvuge urumva no kuvuga uwo mukobwa vyumye bana mvuge vyumye yari Meiri no kuvuga Meiri yari professionnel nukuri n'abantu bakorana warabona ko vraiment ariko ragerageza kumushaka kuri yindi level kwa tutariko turamenyera no kuvuga ntavyo yindi nguraje ngura mu YouTube ngo akira micro ya banze ukicara bakaraba ibibazo vyawe ko bijanye yara bibajijwe ku yindi TV byaba bihetse no kuvuga rero icagiye kuba ico je nagiye kubona nuko bakobwa abakobwa de nature turabantu bari faible kandi abahungu murabizi muri ko kubimbenya rero mukaca mudufatira aho hantu dufise faiblesse nukuvuga barakubwira mu matwi ngo burya wewe nakara kwanka donc ya time yawe yegereye par exemple Karina yegereye Meiri yegereye nde wewe mu mutwe bakubwiye ko team ya nakikora deja abakobwa dukoze mu mabifu wanye dukoze mu gushaka ibibazo n'ukwankana no gushaka kwankana kuguterana ingorane niki ngira nico gituma Karina aprefera gusanga ari kokorana na sorry no gucokoza na Mr Champagne gusumba kuguma yirukangana n'abamome bandi urumva ni kuvuga rero urumva no kuvuga rero ikica kiba barakugira umuntu wahatari gushika naho batangura kuguteranya n'abandi bantu deja wowe wamaze kubona kuri igitangaza baciye banzaramo yuko bajyanye bameze nabi bariko barakugwanya aho kwiruka n'umuziki wakuzanye utanguye kugwana n'amabifu y'abantu urazi catumye winjira mu muziki urazi ikintu cagihe indirimbo ya mbere wayandika Karina icari catumye uvuga uti je décide bituma tukwibagira mu muziki kubera kabifu ko tuntu tuturu nyene utuntu bakubwiye ama groupe aha twese muri entertainment ndazi nkaba Endo Mike barabizi ba Mario hari tuntu tw'utugroupe bagenda barakreya tubivre turabishe bakakwandikira je nkijira muri journalisme harje nk'aba journaliste bahehe ngo twe turi muri team ngo kandi nta muntu afite bashaka kukwereka ko ingo iwacu tuzoguproteja ugume muri ibi bintu urumva nivyo rero mugira Karina wirinda abantu bakujana mu magroupe s'il te plaît abo bantu nibo baca batuma baririmvyi
kazi ko ari we turiko turavuga bazima tukabibagira kubera kuja mu tugurupe tw'abantu ngo ujya mu journaliste akuvugishije ngo ujya ntumuvugisha ngo nuwo kwa naka ibintu bigapfa vraiment umuntu tukamubura kandi kubera tujambo tw'abantu rero abakobwa kubera ko dusanzwe urumva twari no mu mapression y'amafamiye tuya tuva muri ivyo bintu gire mariage tuva muri ivyo bintu ushinga urugo vraiment aho wimvira toya nivyo kwera ibinda birimwo gute rero urumva ifo kugira courage shatumye wandika indirimbo ya mbere kayisohora ico kintu nuko kigumako muri Afrika ntibumva imico y'umukobwa aje imbere agatamba yambara iki ariko wowe urafise objectif shimira cyane Mona urabona Mona aragwana frame Mona aragwana no kuvuga rero na Kelly nawe rubana Kelly nawe aragwana akazobishobora atamuntu numwe amuciye intege ikindi cyo kwirinda n'umukope cyangwa umufiance uronka akaca kubwira ngo ibi bintu urimo sindabikunda kandi yagukunze ari byo urimo vraiment au final ngo reka ndakurondeza kandi kazi ukora ashobora kuba ari mu diaspora sindakwagiye ko ushaka kumuhunda mugabo il faut voir objectif wari ufise ntibigutume nivyo bintu bikunda kudukura muri vision y'abakobwa ngo va muri ivyo bintu urumva batubona gute babibona gute urazi icafu byuza hariho umuntu rero ashaka gusupporta uri umuririmvyikazi kandi wambara kurya ukava kuvyara muri maternité ukazi ko duha indirimbo bimeze neza so rero nivyo nyine nashaka kuvuga ntanga example z'abaririmbyi bagiye barazima kubera utuntu tw'utugroupe tubi bagiye baragira n'impanuro zibi murakoze rero n'abakope babi n'abakope ba fake murakoze rero n'abapromoter n'abaproducer babarya oya babasaba pana no kana babasaba babajya gutega mutu rero murakoze rwose rero sujet ni ya bien sana India tuanze jambo DJ Oli hama Genius Chovuka Elsa gumengaha Elsi agi zahabu garuka yewe zahabu Ndemura ko dive ntanakimwe oya Elsa gumengaha Elsi gumanga mugira mu nkarire no aho nyene wicaye kuri iyo mikro nyene Elsi aratinya umuntu karira sana biso umutima woroshe sha ndagize mwiriwe ariko divere kandi babanze bavuga je ndavuga après no nuko bose bari bavutse ndo Mike nawe numvise oya bavutse erega wowe ntwari ngaha ijya live ya mbere itarakoroka Mike yavutse umwanya muremure yavuze kabisa makanya gato ari mu mwanya muganja mvuga okay Genius vuga merci beaucoup hari jambo hari ikintu Elsi yavuze ngo ati ngo Meiri kujya ibintu byo kuraba ibibazo yuko ngo byari muri professionalisme nagomba ndamubwiye yuko ico kintu kitari professionalisme na gato kuko icambere ko onye no kutigirira ikizere kandi sinibaza yuko yabo umuririmbyi canke uwundi muntu wari we wese agiye kuri media runaka yuko aba afise ubwo bubasha bwo kubaza umujournaliste agiye kumuhostinga ngo banza amwereke ibibazo ngo yamuteguriye ahubwo ico ndacita yuko ari agasuzuguro ari ugushaka uba wasuzuguye uyu muntu aba yakwakiriye kuko ibibazo bigira akanovera iyo utabuzi utamenya ikibazo ugiye kubaza ico arico kandi ikindi ku ruhande rw'iwanje kabisa ujya mukobwa sinovuga yuko ngo yoba yarasubiye inyuma kubera imvo runaka iki niki twaramubonye ukuntu yaje yarafise n'akantu k'agasuzuguro muri we pe yarafise n'ikintu cyo gukengera amamedia ntituzoze turavyirengagiza ndetse n'abandi baririmbyi bagenzi yiwe nk'ico Elsi yari yashikirije avuga yuko kugendera muri kakagwi ukaca usanga nturi kuribona mu kandi kagwi k'abandi baririmbyi ugasanga canke k'abandi ba DJ ugashaka kugendana babandi
bakwiye kubera influence y'abandi ugasanga ofeti nk'abantu mukorana bafitana ibibazo n'abandi ba DJ baca bashaka bijya bibazo nawe ugaca ushaka kubyisangamo ukibagira yuko kuba netre mu buzima hari ico bifasha. Rero nivyo onye nagomba negure kuvuga yuko ngo yasaba ibibazo ngo banze bayimwereke niyo timu yiwe vraiment ahubwo ndanabaneguye cyane nta professionalisme muri ico kintu irimo. Murakoze. David, Oui, namfise tubazo ngatungana nshaka kubaza Kerina si c'est possible. mubaze Chris. Kerina ni huri? Ego ni hondo. Bite umeze neza? Mao. Yego sha sava. Yego nshaka kubaza d'abord kwanza urafite management. Yeah, ndase management. All right. So, ikibazo cya mbere nshanda kubaze. Eske wewe nka Kerina, sivyo? Yeah. Aho ugeze pole mu mambo y'karriere yawe. Urabona yuko uri proud na place uriko nk'umukobwa muri entertainment. Urabona yuko uri proud n'ibikorwa byawe aho bikugejeje naho bigeze. Ninge n'abantu bavyakira. D'une part navuga ego, hano navuga oya. Okay, wacha kudusigurira kubera iki oya eki ego. Kuvuga ko ndi proud ubu ndafise ico ndabikuye kuko nta gihe kinini maze mu muziki. Ça va faire 2 ans kwa gatatu. Sima ko umuntu aje aca hita pesa. Ikindi naco gituma mvuga oya biba bivana n'amamoye uri kurakoresha. Dufate urasohoye clip zinga usohoye audio video ubona amafaranga ubishiramo ntasa nayo uri urinjiza. Ico nico gituma mvuga oya. Okay. Voilà, merci beaucoup. Hama jewe nashaka mbabarire nashaka negure gatoya ku bintu baje gushikiriza sinzi nimba kenzo yabivuze ko sinzi urundi muntu yagize kubivuga ko ibintu by'aba bita gutaba producer bakorera abakobwa abarinzi b'abakobwa sivyo. Reka ndabwira ikintu kimwe guys, ivyo bintu tugiye turavyitwaza ngo mu refiye ngo producer ngo barabakorera ko ngo barabasaba ibintu by'ipfuye nabi n'ibikira byumva ico kintu Kerina mugiye murabikorera ko gutyo wowe mu bw'abakobwa muri entertainment Stojir nta ntambwe muzopfa muteye bazi gituma wewe nimba warafashe uricara hasi uriyumvira n'ubwenge bwawe neza n'imyaka yawe yose ufise uriyumvira ati jewe Kerina ndafashe umwanzo wuko ngiye muri carrière musicale uravyumva il faut yuko nkora hushika naho abantu babona ibikorwa byanje. Sinibaza yuko Kerina hari umuproducer numwe canke umupromoter numwe canke umujournaliste numwe azoza aguca intege wewe Kerina nimba warafashe umwanzo uvuga ati jewe ndafashe carrière musicale nta muntu numwe azonca intege uvyumva. Nimbuzi ibyo ugiye gukora nimbuzi ko ugiye guha ibikorwa byiza abafana bawe uravyumva. Nibaza yuko atamuntu numwe ashobora guca intege Kerina si ufise ikintu ushaka gushaka mu buzima, si ufise goals ushaka gushaka mu buzima uravyumva Kerina. Rero je nibaza yuko ari kakantu k'abakobwa abarinzi b'abakobwa bacu bafise umva bishizemo yuko music yo mu Burundi ishoboye abahungu gusa uravyumva. Orke c'est faux. Music yo mu Burundi ikora abantu bose ibisina byose nko mu bindi bihugu uravyumva. Rero nibaza yuko ikibazo kiri heje nibaza ko abakobwa bo mu Burundi bo sindi navyo mugabo jego ndabibona abaririmbyi bacu mu Barundi kazi donc nibi bava gute gabasha niba documenta bavyumva nibaraba ibindi bihugu ibindi bihugu nyene biko barakora abaririmbyi b'Abarundi kazi bambi b'abakobwa bo mu bindi bihugu nyene bariko barakora bavyumva kugira ngo bakorere kuri iyo style nyene bakorere kuri uwo mwanya nyene bavyumva kugira ngo barabe ko boduza nabone idarapo ry'igihugu cyabo bavyumva. So je nibaza yuko rero mukwiye gushira kure abo bantu babaca intege
abo bantu baguma bazanye amajambo ngo aproducer ngo baguma babasavye babasaba iki kubera yuko nta mu Jesse numva umukobwa ariko aravuga nimba hari abamaze kuvyumva mo Jesse ndavyumva vraiment yuko hari umukobwa azavuga yuko ngo umuproducer kanaka ngo yagiye kumusaba ko mukora indirimbo nawe ngo amusaba ibintu uko ntawe ndumva vraiment so mu gihe uzi icyo ushaka nushoke nawe ntushobora kujya muri studio ngo ugende ngo gusaba umuproducer ngo ukore indirimbo kwa free come on aho ntuzi icyo ushaka aho swaturamu ivyo washaka kubera ko niwe ugiye gusaba ibintu bya gusa uravyumva mugabo umwanya uzi yuko music ni investisa mu buzima uravyumva utegeza kuba wipanze utegeza kurondera management utabishoboye nawe utegeza kurondera uburyo bwawe kuko studio irarihwa producer ariha studio uravyumva nshoga ndare ngo gutwa indirimbo gusa ngiye ko indirimbo kwa gusa come on umba afite tukana nawe gusaba abantu uzanya ashatse pasi uwo ugiye kumwereka yuko ushaka ibya gusa nawe nuko apana nawe adashaka gusaba ibyo nawe ashaka uravyumva so ivyo rero muvyevite umuproducer mwese yuko mushaka ibintu bya gusa nawe ateza kubereka yuko mushaka kumuvya ashaka so umwanya rero muzi yuko muri Carrière Musicale mushaka guteza imbere umuziki w'u Burundi nimukora ibintu bikenewe nimurondere uburyo uravyumva murondere ama management amanaging hama mukora ibikorwa ebara mwiyuwari n'abantu babaca intege kuko abantu baguca intege mu buzima ni benshi abantu baguca intege tureke n'abantu baririmbyi n'abantu mu buzima bacana intege bisanzwe tureke mu baririmbyi so mu baririmbyi muhora n'ibintu byinshi gusoma twebwe abantu basanzwe tusuzuma gusoma twebwe abafana banyu uravyumva so rero iki kintu cyo kuzana imyidogo ku baproducer ku ba journaliste kwiki ivyo nibaza ko twobihagarika vraiment hama ikindi kintu nshaka kuja ku ba journaliste ese ari ngaha vraiment nimugerageze namwe murabe ingene musutena abaririmbyi kazi bacu uravyumva mubaha ibiganiro tacu mubanze kubasaba uravyumva mubagiriye amantuza y'amapromotion uravyumva vuza indirimbo zabo twahaza kuba twumva indirimbo z'abahungu vraiment abahungu umengo nta muririmbyi n'umukobwa dufise mu Burundi vraiment nabo hari umengo mushaka kuvuza indirimbo zabo umengo ntimushaka bamenyekana adasabye collabo n'undi n'umuhungu umengo nashaka kuboneka umengo bo bari nyuma so nibaza ko abajournaliste namwebwe ifu yuko vraiment mushikira abakobwa babarinzi kazi y'abarundi vraiment urumva abajournaliste namwebwe afite guterembera ko abakobwa ko barinzi kazi y'abakobwa ni mwebwe mufise mu ruhara abajournaliste uravyumva oya saba journaliste gusa ni twebwe twese nawe we Trésor munzi wawe no gumuvuza Big Fizzo gusa vuza Kerina umwana wawe akura mwumva ivyo nivyo abafite mvuza gutyo kubera esari ngaha avyumvire ko yambo imengo agumagenda garuka sivyo aba journaliste vraiment musupporting abakobwa bacu kameme urumva hari abakobwa benshi bahari abakobwa batanga umuziki kuva kera mugabo ugiye kuraba ikintu ari Maria mu buzima nta kintu kimushobora kubona ari Maria mu buzima ugasanga acafata bisi acafata taxi urumva acapanze inzu so ifo yuko vraiment effort bagira tuyibone twebwe abafana namwe ba journaliste namwe abantuze abapromoteur avyumva cyarije murakoze okay nanje sinzi ko nagira icyo nshikirije DJ Oli karibu murakoze kumpa ijambo hanyuma ndabaramukije mwese so titi ku bintu agiye kuvuga mbongira mvuge nk'umuririmbyi mvugire kuri side y'abakobwa uretse ko no ku bakobwa gusa petetwe n'abahungu birabashikira sivyo mugareka ko turiko turavuga abakobwa reka tuvuga abakobwa hariho ingorane imwe jewe nabonye nini ikomeye cyane ku muziki w'abakobwa bari mu Burundi ni imwe muri nyinshi so ugerageje kuraba wavuze uti baze bari documenta baraba yandi management abandi mu bindi bihugu ukuntu bakora nashaka ndakubwire ko ikibazo nyamukuru ni icyayi ugerageje kuraba yandi management kuri bikejewe no banzi usanga bavuga bati like tuzokumenya apepre dufate nka 80-90% y'ibintu ukeneye ni kuvuga iki ahuba
nimba ari déplacement studio za kugira umva tu nimba ari video gushika indirimbo isohoke byose isokipe de tout ugasanga bari ko ari okipa n'ukuntu wewe ubayeho nako kuntu ufungura ibyo bukeneye nimba ari impuzu amini bakaguhemba swadiza ko ari amahera baguha dufate nko ku twovuga nka argent de poche no kuvuga muri ico gihe nta kindi kintu uzoba ukeneye hanze kubera ko deja management izoba ikwasira presque muri byose ikibazo rero abaririmbyi kazi b'abarundi bagira n'icana uzovuga ngo urafise management bazogufasha ugerageje kora kintu bagufasha swat gukora video na audio and then ukashusanga ibindi ntibazokumenya ngo baraguha bose niko ndasimvuga ko ndazizi zose ugasanga ntibakumenya ukuntu utegerezwa kubaho ugasanga bamuhira so hari amabezo ki wategerezwa gusatisfaiza muri famille tu vas pas trouver cet argent mugaizo management zigusaba kwirirwa ngo like ntuboneke umva ntuje no kurondera nayo mahera umva bizoca biza muri ca kibazo uzoronka umuntu agwaye mahera usanga ari karagutwara mu bindi bintu bitandukanye n'umuziki niyo engagement we wihaye so ntibizokunda kureka kuja kurondera mahera kandi uyakeneye so adiza ngo n'umuziki uri kurakora sinzi ko mumva ico kintu so rero iciba obstacle ukaca usanga hari ibintu we biriko biragupfana mu muziki urumva wa lisanse kudakora mugabo uri oblige kubikora kuko mu buzima bwa misi yose urabikeneye ntuzokumva ngo yaronse umutipe akaca mwasira muri bimwe management idashobora kumwasiramo uwo mutipe nawe azuca muzanamwe ibintu akubwire ngo oh parce que tu chantes il faut abandonner ça azobalansa tu vois azobalansa kuko azora bati none yego ibinda birimwo est-ce que ça me donne quoi iriko bijaye abantu twese ntidufise patience ingana azokuyangana umwaka mu myaka ibiri mais total va dire non quand même so hariho n'ikindi kintu hariho abakobwa bamwe je dis pas si kuvuga ko ari bose iyo umukoreye service ashobora kuvyegereza umutima cyane akavyita urukundo so Sigrete yavuze ati abakobwa turafise faiblesse turi faible ati kandi abahungu barabizi so muri ico gihe ingene bica bigenda twese turabizi aho ushobora gusanga swat bararyamanye bamwe bavuga ngo barabasaba bararyamanye ejo ngo yatwaye inda urumva ni juste ni byavuye kubera ko hari ibintu ataronse muri management yagiye kurondera hapa so rero ndibaza ko bikigoye mugabo franchement je dis aba artiste b'abakobwa b'abarundi kazi ivyo bakora byose vraiment agenda batera intege kandi courage ndabizi ko bigoye mugabo franchement biracagoye kuri bo hanini je vraiment sinovuga ngo happy ngo hari ico oya franchement hamwe ndabatahura par exemple nki exemple noze yatanze ya Meli mwarabonye ko vyagenze urumva yari muri management malgré tout ça je bamwe bari muri management twari proche nabo comment ça se passe twarabibona mugabo filame ziri murabona ko voilà icace gikurikira resultat baravuga ko même ni camwa cyo muziki umva rero biragoye peut-être umunsi twese twabitawe ico kimwe kubera yuko umuntu agiye mu muziki franchement moi même je ndibuka nkiri Bujumbura n'aba je dois vivre comment ndakina mahera nta muntu andira umuziki nta muntu agira iki mais vous me donnez des conseils zo kureka ibi abafana ngo ntibambone muri ibi mais qu'est-ce que je vais manger demain so urumva ni ibibazo tant que ata management ishobora kwasira umuntu presque 80% je crois que bigoye cyane gusa tubatera intege muri bike dushoboye si réellement nimba dukunda umuziki nitwame tuvuga ngo ngo bagire ibi bagahuya si nimba Diva fise avuga ati je ndafise 500,000 muhekeye Kelina umubwire utoke c'est bon ifashe muri ibi comme ça hari ibindi byo kwisha umuziki we bizo 500,000 azokimuza tubikora uko franchement notre musique va aller de l'avant moi ni
kugira byo kwabiza umuntu sexuellement ni ibintu muri uno mwanya bishobora kugirira nabi umuntu ugasanga meme n'agasho karagiyemwo urumva so Kelly hari ikintu yavuze Kelly hari ikintu yavuze kare ati c'est vrai ko bashobora kuba badusaba nk'uko n'abandi bose badusaba uravyumva biciye rero bija en isolation ngo hari abantu babigira ngo bagasaba abakobwa mbere ko baririmba jemba mbona umenga amudraze kubera yamukunze ashaka ko yamudraze kubera yamukunze so kuvuga yuko igitsina cyose cy'umukobwa cinjiye ngaho ari vyagira urumva peut-être ko biva bien kuri umwe peut-être ko aba amufise ko attirance physique je ne sais pas mugabo kuca biba ikintu d'affirmation ngo abaproducer ngo nabantu ngo ni ibintu vyirirwa biraba mu ma studio nuvumenga na ma accusation ari grave niko je ndavyumva sivyo hama ku kintu kijanye nuko abakobwa bategeza gutahura yuko business y'umuziki ategeza kujamwa amahera ibyo nyaza ko babitahura nabone mugabo na industry y'umuziki yo nyene y'u Burundi uko yubatse ntifavoriza yabo mu artiste w'umuhungu canke w'umukobwa gutera imbere kitaske au niveau financier ibintu bivuga ngo urashaka kubifata amen ni gake nya vraiment ni gake nkuko rero navuze je nahimirije aba artiste b'abakobwa mugerageze murabe mukora imiziki iva andoro y'u Burundi muje kurondera amafaranga mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya mu Uganda birashoboka bidashoboka mu Burundi birashoboka ariko mushobora kudandaza umuziki wanyu ari international si bishobotse ko mushiramo icongereza n'igiswahili jeyo niyo conseil no bavre kuko na jewe naragerageje kuririmba mu muziki mu Burundi ntubona naho diva guma vuga ngo bakaya freedom ba 90 ibiki twebwe ama evenement twakora yari ama evenement twiyaranja uko twe tubishoboye kuko nta muntu numwe yadufata amen d'abord muri epoque yacu twege mu makartie yacu kuririmba ku mutangaside abavyeyi bakubona yuko umuvaye urumva donc rero urumva kugira deja bikunde twarimenya vraiment tugashira nk'amafaranga tukaraba kumwe tuvugana na kujya New Star n'urunani bagakina basketball hama tukaza gukubita amarape mu mamita agatic dance zigatamba biya nivyo twimenya twebwe nyene vraiment donc urumva namwe bwa artiste no basaba b'abakobwa mu bishinga amahera kandi mwinvestise mu ma video meza mu kubigira vyiza nkuko nakubwiye mu histoire video zikaba intéressant kitaske zishaka kugira ama 1 million de views ibintu nk'ibyo sinzi ko gereje ko uzobigize neza div uvuga nta kibazo Junior ya merci beaucoup hari ikintu Kelly yavuze c'inkora mutima ati amafaranga usanga nyine abagora antuka vraiment ikintu maze kubaka izina ilfo yo kumenya ukuntu unarikoresha kandi abaririmbyi kazi n'abaririmbyi b'abarundi baza baramenya kujana n'ibihe kuri no mwanya hariho imbuga nyinshi zitanga zongereza nubwo zoba zitanga amafaranga atobakwiye kugira uyu muziki ugira gushikanye ariko makeya ukayaronka na cane turabahimiriza abantu muri entertainment mwijukira urubuga rwa TikTok ko n'urubuga runafasha cane n'abantu muzohurira ko nizere yuko bizonagabanya n'izo nzira zo kuzabara basaba ivyo babasaba kuko nta muntu uzohurira kuri TikTok ko gahanye muri nuzenya muri community yacu y'abarundi ko tumaze iminsi dukoresha TikTok uzohahuriraho n'abagenzi benshi kandi bakazokunda n'igikorwa cawe hariho benshi bahora bafashwa ugasanga aravuze ati ndafise projet runaka ugasanga rero n'abantu biyumvisemo bakwiyumvisemo ukuntu umuyaga ugasanga bagufata nka mushikabo
bakagira n'ujya mutima ko guterera ndetse no kukuntu participa ndabona bamaze kuronga onye na 1k ugiye ko nazijya 4k waronse tuntu dolari tungahe ugiye utatujanye mu mayoga katwongereza amafumu mu muziki wawe dushobora kugira aho tugushikanye hama ikindi kaya yavuze ati bareke kuza baravuga ati ngo aba producer ngo babasaba ibintu iki nizere yuko atamiti babashirira mu nzoga kandi mwese muba muri abantu bakuze aho ndishe ndahagara cyane kuri aba baririmbyi usanga canke abantu ku bantu nza gutsitaza ariko kuri aba bantu usanga baza muri entertainment bavuye ruguru ugasanga imazemwo hamwe kuronka hit tuze tuvuga ikintu ko kimeze ugasanga yatanguye kwironkamo hit rero kugira yereke nyuma ronka n'umuntu afise amafaranga je niyumvira yuko ahubwo umuziki ugiye gutera imbere ahubwo biba biranahagaze wamenga yuko yari afise target yo gushikira umuntu afise amafaranga gusa yararonse amafaranga aca kubita nk'umwaka wose atari n'indirimbo nimwe asohora tukamuza tipa wagwana ibiki n'ibiki ngo ndiko ndategura ari imvugo bakunda gukoresha ngo vyose ngo biri ku murongo ngo Junior muvugizi na ngaha turatobora oye sishobora gutora kuko hari impamvu ngo vyose ngo ndabibona ngo vyose biri ku murongo ibiki n'ibiki so bamenye target baba bafise kandi bamenye yuko n'ikintu c'ubuntu usibye kuba uri muririmbyi usibye niyo hit ushaka kugera ko ku mwanya umwe ariko ushiremo n'ikintu c'ubuntu sindamuzi cyane nubwo ngaha ataza kumenya ndakunarakunze uko ninjiye muri entertainment eske we kubera iki tutigira tumukrasa muri kakagwi kubajya abandi bantu usanga nyene vyaragoye nuko afise ukuntu yawinjiyemo kandi agashiraho ama principe yiwe avuga ati ndashaka kwigenza uko unye umva ntibaze barashaka intege nke zabo ntibazoshe bashaka kuzishira ku umwikomo kutako umwikomo abandi bantu ariko vraiment ikindi kintu turabahimirije uza murakoresha TikTok cyane turabahamagaye kabisa manigani tuzozibaha Kerina jewe sinenda kuze kuno munsi ndakumenye karibu cyane urubuga rwacu rwa TikTok turarugukaribishije ko nuko nyene nsonso usange vyayanga nta manigani fise ariko undi munsi tukazora tuzozikubitamo byinshi man yazironse nyinshi kabisa yazironse tuzokugisha n'amaterme yo amashasha kintu mwagiye kumansiona twese ntituda dufise video zimwe abakobwa cakimwe n'abahungu ubwa kenshi bikunze kuba kuri twebwe abakobwa je nashobora kuja nje kwihigira connection amamve mu muziki nta bindi nuwundi aza avuga ati ndashaka kuguma mbandanya ndasa aho nshaka kugera undi avuga ati hari abantu nkeneyemo canke ndase business runaka nshaka izotera imbere kubera izina ryanje rizoba ryaduze mu bitandukanye ibyo bintu hari abavamwo kubera abona ibyo bashaka babigizeko n'abandi avamo kubera abona atakundi yo bigira ariko namba atari banga wowe tubwira target iwanje target iwanje vision ni mu mpamahera mudoyibona imani okay nta kibazo wozo zuraza kuri TikTok tuzogwa manigani reka namaze gatura ikintu tacana kagatura no je ndakwemereye ama connection n'abantu ndafise abantu bana reka ngo akarorero wumvise nkujya mu DJ wo mu Bwongereza arakeneye indirimbo z'aba artiste yoza aravuza kuri radio asanzwe aja gukoreramwo yo mu Bwongereza aho wumvise iyo ni nuze ya mbere man byose samahera abantu barihenda ngo umuziki nguhugwa n'amahera bro nta mushiki wa reka simbi nta mushiki wacu abasumba amahera mwese atari karagera kure Dive byose samahera Kerina muzimureka kwihenda Dive okay vuga shatiti amazina uvuze ati ngo ntagera kure izina afise n'indarifise ingena waze gatoya ntazwi ngiye gatoya Genius gatoya Kerina wowe wavuze ko muri management no murondera ama connection murekana nayo mafaranga rondera ama connection menya abantu Dive wait kidogo Kerina
hariho donc muri management yawe hariho ikintu ubona yuko itariko iragukorera iyo gikoze ubona yuko ahuri uba waraharenze canke donc question yanjye sinzi ko ukora itahura hari ikintu ubona ko management yawe itariko irakora muno mwanya iyo gikoze wewe uba urundi muntu ego kandi izi management ziba zihari ntizizoba kandi kuko hariho management ziba zihari juste izina. Okay. Voilà. Ndagutahuye kabisa. None Kelina, ikibazo nshaka kukubaza kandi n'ubu shaka ucishe kucura kabiri. Ukeneye iki kugira impano yawe igere kure ishikire benshi? Amahera. Ine amahera. Kuja mu Rwanda kugakora indirimbo n'amafaranga. Kelina iyo ni swata muri ko murakubita swata. Amahera arakenewe muga siyo manini bro. Hari abana bakuronkera connection akagera kuri atamahera afise. Diva. Mubake amakoresyon. Umbriza wari gatowe Olivuka. Mbabare ndabacira mu gato. Kelly umbabarije sibyo jewe kuva natangura gukurikirana entertainment ubajije umuririmbyi wese nimba ari umuririmbyi kazi nimba ari umuhungu umajije ati wowe shaka gushika hey uzogerageze nta numwe azokubwira ngo target yanje ni connection ngira nzoce ndabivamo nta numwe jamais twese twamadufise ibintu tuvuga bishaka gusa mugabo mu mitwe y'iwacu ntibiba bisetinze ntibisigura ko ari ivyo nyene ariko urabyumva nawe uno munsi ushobora kuvuga ugasa uzobivamo so ivyo navyo kuvuga ngo mumpa amahera hanyuma nkore none nk'ubu twokubaza tuti sivyo par exemple uvuga ati je nkeneye amahera par exemple uvuga ati je dufate nka $5,000 par exemple tu vois ubu kuzanira $5,000 akaja kubwira ati zana ibikorwa canke utwereke plan wowe ufise yuko les $5,000 atari tutazitaye mu ruzi parce que des fois turashobora kuvuga ngo amahera mugabo même si on donne de l'argent azodupfa kubusa kuko ntitubona ntitwapanze akayera mico tugiye kuyakoresha ya Ori reka ndaguha akantu uvuga neza. Ibyo ni byo vraiment. Bandanya ori zige sinavuze uhore. Do ofite nasa no wahejeje mugabo ikintu gihari kubera ko hariho nirindi kosa je maze kubona mu baririmbye surtout ndibaza ko ari gitetwe ngira ni reka turiko tuvuga abakobwa indirimbo nyinshi dukora indirimbo twebwe zituryohera abaririmbyi mais il faut changer ça kubera ko harageze ko umuziki surtout mwebwe abakobwa biroroshe kugurisha cyo kimwe n'abahungu denema niyo numvise umuntu ari muri entertainment yavuze ngo sinzi umenga yavuze kuri wowe nimba atari kuri Moni ya Frere avuga ngo igituma ngo je nshobora kubera manager Kelina ngo ni kubera ko ngo arashobora kugurishwa no kuvuga afatiye kuri bote yiwawe sivyo rero mugerageze murabe mukore imiziki uno musaba abafana bakeneye apana mwebwe wowe uzokenda ngo wicare wiyumvire wumva ati aka kaziki kararyosha sape donner mugabo no musi sivyo bikenewe il faut que peut-être no muri manager je connais pas titre na nzi muganda yizi like yandazi koma uko nigenda hanyuma ni mberuka gusohorana Natasha Oda hari indirimbo wamye uravuze ya je nawe harimo gatwiko je nawe jewe na babe arayizi Kelina isinzi titre yayo ya nijya uge umuheruka gusohorana
na Natasha Oda ya ugerageje kuzumviriza ya nta difference nini hari on dirait c'est les mêmes musiques ego nibyo ziraryoshe mugabo est-ce que réellement avant yo kugira muti dusohore sindiko ndakunegura mugabo est-ce que avant yo kugira musohore muravuga muti target y'indirimbo ni tugira tuyihereze bande kubera ko jewe ndibuka ni hari erere ni nagize cyane mu muziki nagiye nakora imiziki je numva indyohe cyangwa abantu bari hafi yanje bemeje ngo akaziki niko ngaca nsohora ati des fois birakeneye kuvuga ati ok je ndabwikuyemwo kansohora ikibanga kiri peut-être nshire mu bindi saterema yasohoye ikimeze ukureka nanje nturemwo bizojana kandi uzorabe en plus je ndo mu DJ uzorabe burya umu DJ yari karavuza indirimbo araba lako izifise like tempo ni tempo ya like zishaka kujana meme rero mu gihe usohoye indirimbo ijanye n'amahita hari igihe umu DJ nawe nyene abwikuramwo agashira mu zindi kubera ko birajanye birahura. C'est juste ni clin d'œil kandi gato peut-être que ça va rien mais ça peut aider. No, sahabu iyo ni impanuro nziza cyane DJ. Iyo ni impanuro nziza gose utanze kweri vraiment. Abaririmbyi bayumve kweri. Nuko nyine twavuze ko tuyaga ku baririmbyi bambe ku baririmbyi kazi ariko tushinge no ku kintu caba no munsi murabona yuko hariho n'abaririmbyi bari baratumiwe batigeze baza ngahanye nako nakandi gakosa no si kosa ni connection z'abagoye man baduze inshuro nyinshi bikanka bose nci tumubona na bebe je nukuri bose baje Queen yaje bajinera ba Agemoni Afri yaje bose byabavurutse inoti mu bari inoti ibyo ni network z'abagoye vraiment. Okay. Sean Queen yaje vraiment ngira tuzoraba herige ikindi gihe tuzoshaka kuzomugarukana muzomupanze nawe twumve yuko azobeshera azoze ndamurize mu giti na je ndi mu giti turabe ko tworonka connection amaza jewe no kuri nzomuzana vraiment twumve ko azotumwikomo ku bantu ngo baba DJ n'abandi ahubwo no kurondana Natasha kuko icyo kibazo cy'amahera ntacyo afise tuzokibaza kumurondera Natasha uzomuzanira Natasha turabe sije nzomurondera kugeza yeme namuvugira kuko ivyo yakoze yarabuze support yacu mubeshira amafaranga yarayakoresheje mu muziki abatamuvuza si ba DJ Zenobino hano ni hamwe nyine nawe nyine atata muga ntibona muvuza n'indimbo ziwe nawe nyine hari zimwe ba DJ Zenobino nubona ngaha ko mugabo nyene urabona yuko ashiramo efo muga umuziki yarawukora cyo gituma navuze ko amahera atari byose sorry muvuza adafite tano Natasha urashobora gusubira inyuma ukubiriza indirimbo za kera za Natasha no Natasha arafite none pardon ngomba munyigisha Zenobino kore basi Zenobino umviriza Natasha arafite impano Natasha arayifise nimo mwatake Natasha afite impano DJ on yeah ndabaza kiririmba z'igya ndirimbo z'Uburundi z'akarango kumwe ziryoshe kumviriza ndakwishura cyane ndaguha n'ama example uyu muyuza aribuka yumvire Junior uyu muyuza yibutse kuri icyo kintu tuza kugarukako twakivuze kuri rya live ya mbere ntarakoroka yajibutse iki kintu cyo kuvuga abartiste gusa tuze tuvugisha kuri Natasha afisisha Natasha n'umukozi ariko uraziga atarafise muri kuza mucariya nina kandi afise n'amahera donc afise ibyo muri ihenda mutariko muravugako iyi point y'abaririmbyi tureke no kuvuga n'abakobwa bose hamwe egura kubise hit gukubita hit ata amafaranga ugira ashazamo ibintu byo kufakinga ubuzima dusanzwe tubufakinga bisanzwe tutari kuri hit imagine leo ugiye kuri hit amafaranga
akeka ucufakinga ubuzima. Kerina oya gusa hari ikintu yavuze yuko muraba nyine indirimbo zanyu muza amashyaka ku ma platform atandukanye abana kuri YouTube gusa naco ni kimwe amafaranga ivyo byose muzo mavyigako ahubwo kubita Kerina ico kintu uvuze co gufakinga ubuzima ntuzofakinga ubuzima ko je ndibuka mbona yaramaze gutangura kuririmba barigeze guhura ari kuri moto kandi ari normal turamuraba mbona hasha yiki hano muri alimentation aruri moto mais au final narabonye rega iko normalize none uzo kwigira mutari uze kugira iki donc rero ifo kuvuga uti acha ubu nibwo buzima ndimo ntaco birashika hari n'umuntu ashobora kugukunda muri uko kwenyene umeze uko kuntu utaca ushaka ibintu biri hejuru kandi umukobwa arashaka gutera batubone muri image tutari jewe je préfère umuntu at'impressiona ukagumuka uko bakwakire kuja kuri bus vraiment birashika nukuri hariho umufana muhu urahavuga yuko Kerina namubonye kuri bus ari ubwo kritika n'undi avuga ati ameme ni afekinze nirirwa muri arena kugura amashampanye adashoboye ivyo niho hava ico bita uburaya ese jewe RC jewe umukuru w'abakenyezi umuririmbyi nzo ko amashingiye nta RC ibihe byanje byose gushobora kwanje hari umuririmbyi yitwa Alvin Smith ujya n'umuririmbyi atigera faking ubuzima bwiwe na gato kandi n'umukozi arakora ibikorwa byo turabibona urumva kandi umva ayita ku biti n'amabuye akaturyohera abafana kandi umva na faking ubuzima avuga ikintu cyose uko kiri bavyumva kandi narangaje yiwe ko aravuga urumva nyine ko ari wa muntu nyene umva n'umuyempoli ko biri kose mugabo nibwo buzima bwiwe aturyohera harimo biryohera n'abandi bataryohera mugabo nibwo buzima bwiwe bamo mani je warandyohera urabona kandi na Titi Love ntuzomushingira inahi wenyene no muririmbyi dufise yamanga kuri TikTok yama yaduteye intege na twebwe araduga ku ma platform ukubuke kandi turanakimukundira cyane Kenzo ari contre kuri TikTok uravuze ngo yama kuri TikTok sorry hama kuri TikTok uri muririmbyi vraiment yewe sasoni pa umuririmbyi urashaka kuza rimwe bera ko ari content creator ntashwa numva nawe akeneye yigira ikintu n'iki noneho arinakora ibintu byose ariko uguma kuri TikTok sinzi ariko bivana muga kuri bijya ikindi narishaka kuvuga ni gushika naho abaririmbyi bacu ngo bakota imiduga ngo kugira bagume basekera muri vile bari mu modoka fake life mugabo si vyiza kereza modoka abantu bari real baba real Elsie ndagushigikiye naho ndaguciriye ariko ndakubwira Solite yigeze kumbako ivyo bintu vuze byo gufekinga ubuzima hari umunsi subwa nkona nabuze amahera cawe ya mugabo byarashitse nkuko byari bisanzwe hari akarimbo nasohoye karumva abantu benshi gusumba izindi umunsi umwe nza gufata bisi za side yaja kumutanga ndi mu murongo haca haza abapeti babiri baramenya urumva bampamagaye DJ Ori yana umwe ntiyamenye neza aca aramubwira niwe yaririmbye indirimbo n'iyi qu'est-ce qui s'est passé après ashamubwira ngo uri ngo urabona ujya murongo nyene utonze w'amabisi ngo tugusabe Olivier ngo duhe selfie Nake ndi mu murongo nyene ntonze tugusabe uri duhe selfie mu murongo nyene ndani so franchement bashaka kuvuga ko nabagaye ko mbwa nabwiye no franchement mumbabarire vraiment nitwogira selfie nga kurumva ifoto deje handi hano mu murongo indani ndatonze so rimwe rero mba biba bigoye franchement biba bigoye mugabo gufekinga ubuzima nivyo sivyo ariko hariyo situation vraiment kwa mwuka bwa ati iyo situation nta kimwe rero uratebuka yivamo none
umva nta mwaye nibe nta mudugu ugira kandi utegeza kwize plus kandi wararose hit iri kwica ku maradiyo hose ikira cako none tufe kwa none baguma muhira justement fuka ndigo kuva twa abajournaliste kuri YouTube jewe na Minusha brand izo twinjira Minusha wari aramumenye ariko jewe ewe ashavuga ati ugira ahantu muri bar abantu bose babonye naka mugabo mbura sinigeze niyumvira ngo faking ubuzima mu Burundi vraiment baratahura urashobora kuja kuri hit ukaba normal ozi ujya mu journaliste yari normal je aho namwe yari umuntu ubura muri CCF normal atavye kuce yigira biki rero hari tu exemple twish nico gituma rakerina kandi wowe dufite ngaho urumva no mose ntugafate taxi utayiteguye hari naho muhura n'umufana akavuga ati afsha reka ndanutemwa vraiment donc rero dena bakize gufekinga vraiment twagi Endomike yigeze kuvuga ikintu nga ati yaraje generation za muri 2020 kuri ba Oleg ba Berry bande baragenda barahera urumva ngo barahimye ko Berry music ni muri ibyo badasohoka ngo yarazimye abantu ngo yarazimye yavuga ati ahubwo nakirinda ariko akora hit nkuko mushaka mbwana umuziki waracaburi cyo kimwe na Oleg ariko ndafite ikibazo nza kukubaza kwa Berry Music gatoya we banzohetse urumva ni ukuvuga rero iyo groupe yaragira again Oleg with design Berry haraza ubunya murabona bahari Dramatic DJ Fernando tuguma muri iyo sermie ariko hari ikintu DJ Fernando yigeze guposta baramubwira bati numva mumenya gukipinga iyo mpuzu ufise ngaha amukigendera ntuwigira uhatari donc umuririmbyi wawe k'ijuju ni umuririmbyi aca yibaza ngo hanzohaguma ngo zizoguma ukuvuramo jewe aho nsigaye meze mvuga nti eske umuririmbyi niyo tuma batagize hit ngo amenyekane cyane aho akaguma yigira pore nyene muga tukaguma tumubona mu kirundi baca umugani bati akari umwene ko yakari no mu ntama sibyo intama n'indi mpene n'indi we wamukobwa n'utari umugore n'umbati we ko umugore banza umugore tepe oviriza baje Maria bantukoroga rive niko bivuga mu kirundi ciza baje Maria bantukoroga ibi ni Maria mu mutumye sana oviriza rero ego hari ukuntu twaba tuvuga ngo dushire umuziki kuri imwe ugasanga umunsi umwe tuyipashije kuri kote masculin umunsi tuyipashije kuri kote feminin ntumbaze usanga rero biriko tuba turaba confused ku side canke ziri sivyo rero kiba ku bahungu nico kuba no ku bakobwa nubona ko ndavuga ngo mu kirundi mugani baca uvuga ngo kari mu mani ko kari mu ntama ni icyo usigura urumva rero ego irevre twebwe turafise ukuntu abakobwa bacu abigeme abadamu bari mu muziki babikora bakaza bakadushusha bagaca binyikira mu segonde ngaho kandi c'est normal byaba byabaye henshi mugabo ni nkuko biba no ku bakobwa ni nkuko no ku bahungu rero igica kibi tumatora kumwe n'abakobwa cyane nuko twe dufise mu muziki wacu harimo abahungu benshi cyane kandi nkuko no mu bindi bihugu abahungu aribo benshi baje mu muziki cyane akubwira support yo kubana toshikiye mwacabona abantu benshi baje intege haba kwa producer haba kwa producteur aba videaste aba promoter aba DJs neza ko twabashira ku ruhande no
Sin vuga nta kibazo vuga uzasuye ikintu kimwe Sinda nukuri nakubeshe ndazi neza yuko uronka témoignage nkeya z'abakobwa bidogira aba DJs gusumba aba promoters cyangwa aba producers kuri ndibaza ngaho benshi bodushingira intara bose jewe navuga kuri kote yanje kandi je ndiko navuga ngaho ndazi yuko benshi bunza kuvyakira nka kote ya One Town DJs kubera ko it's my family, it's my gang, that's it. Mugabo ndazi neza yuko nta mukobwa n'umwe azoza idogera jewe idogere canke timu yanje kubera ko twebwe ujuga ko umuntu azogira imana ituronka amakuru yiwe nta kibazo mukayaronka muzoprove kandi tuzobisigura sibyo hama ikindi ufata ikintu caba ngihaba ni uko abakobwa ikibazo bagira babura kwihagararako tuba turatahurana abagenzi kwihagararako rero ni kwa kumva yuko ntagukoreye ibintu usavye sinzoshikage kandi twe muziki wacu iracari hasi cane ku buryo hari igihe usanga swati wabivamo canke ugakora ivyo bagusavye nawe ubibahaye naho bihita mu bana Zeno ndakubaza ikibazo utaragenda uzokuza mwonyeshura ndakwemera cyane kandi urabizi hariho akantu je ndashobora kuba mfise inyishu yako mugabo semye kubera ko ngariho n'abantu bakwemera cyane peut-être bakumvise ukavutse umuririmbyi sibyo uwo muhanura kubera ko ari igihe twebwe abaririmbyi twidoga tuti aba DJ mwe nimutuvugiriza indirimbo sivyo mugabo ndazi ko tanke DJ sindirimbo zose umuntu avuze franchement so nk'umuririmbyi yiteguye kwandika indirimbo atarasohora indirimbo ateguye kwandika uwo muhanura iki sero nka uri umu DJ akamubwira uti genre de musique yakora imiziki imeze gute voilà aho rero ndamuhenze kubera ko umuziki ndi yavuye mvutse neza reka twifashe ku manani ku ma vuga gute ni byari navuze ko mvuze neza ego ushaka we umunsi uzombwire tuvugana turi babiri uzo gutoka umunsi umwe nawe kubwiye last time uzo nacu mutukire ngaha oya ni ikintu bana muri babiri oya ni ibintu biri gote ukora umurinzi mwiza mugabo ndakeneye kuzomutuka umunsi umwe kandi kubijyana mugana bivugira ngaha nawe mubwiye mu bucamake abizi abazi ubwenge twumvishe nabyanditse oya so umviriza uri uri n'abandi turi kuri live canke sinzi mbaze je ndi musazi nkunda gushikira none uyu muntu mureka akaruhuka kweri sorry okay then bin wese ndakubwira jewe ico nukuvyo ariko uravuga bya Runtown twavuga ko hamwe bro abagiye mu mureka aruhuke ndakubwire bro atibuka n'ivyo yavuze ubiriza nakubwire ubiriza barasha rero respect aduteye iteka kuri live ndiko ndakubwira ko muri Runtown muri abantu ba mbere bashobora
kuba bateza imbere umuziki w'uburundi mutaravye n'abantu badashobora kuraba amafoto naka ngo turazina no bo barakuza kubera ko iryoshe ukiri ngaho gatoya sorry ndaguciremo artiste wawe artiste wawe ibyo mubaze ko hari n'umwe bari bazinanye cyangwa bari bamaze gusangira imbere yuko tumupromotinga ndabizi cyane bro sawa hama ucubaza mu bantu bose b'abartiste bari ngaha cyangwa baba bari hehe abo tumaze kubivuza mu ndirimbo zabo umuntu amaze kuduha amayaga tumuvuze n'ubu nico niko ndabasigurira rero yego hama ucubaza mu artiste radusanga tuko turavugiriza akatwereka ko ari hari hama tumuvugiza indirimbo yiwe nabo mutaravugiriza muzobavugiriza nta kibuza ko hari nabo tuvuza tutazi ko hari n'abarundi basanga anzwi ikintu mwiza bro yego bro mwiza gusa urumva Zenobino uremeza ko abaririmbyi b'iwacu bicigwa n'abantu babasaba mugu apano nzije muri mugu cyane dushobora usanga tugiye muri dose ndende bicigwa n'abantu babahenda kugira ko bazobakorera ibi canke biriya mugabo batazobishika ko kubera abo bashaka profit bibo mfate bicwa n'abantu bashaka profit iyo profit ntayo tuzi soit ni amahera canke ni iyo muguru kuravuga mugabo ni ivyo bibica cyane anyesha ndibaze iriki cha wishuye neza vama Baby mama connexion zakunze narabajije baby mama ari kuri live ndago hano nsanzi wanje zize umbwiye nabi noco ndagukorora madama please ni sawa namugufasha afite ibi bintu ambwiye nabi umuntu azoza kumukoreramo gusa ari akantu Elsie yavuze nashitse ubwo cyo ndakavuze ko kajya kantu yavuze ati ese ndabaza ikibazo Elsie mukanya ndamuhatse none ko mucubije kajya kantu yavuze ati ngo kuba Alvin ngo yirirwa kuri TikTok ngo ya ibiki n'ibiki sinatahuye neza kuko niyo sanso wayivuzemo kishatse yirirwa nako turatubona n'abaririmbyi bakomeye cyane bo hanze baziza ko kandi na Alvin turavye ukuntu ayiza ko abikorana ubwenge sinzi ko uri umukurikirana arabuciye Zenobino kuko izina afise wowe ntaryo ufise azi kwidandaza uravuze neza cyane nako rero numva rero muri iyo nzira rero yahisemo yo kwidandaza kandi ibikorwa bye bikaba bishika kure kuko akamaro k'umuririmbyi nuko yoshikana ibikorwa byiwe kure kandi aranabishika abo bandi rero abo bandi bataza kuri TikTok bidandaze bo ibikorwa byabo biri hehe ndashaka kubafata mu mwanya Kenzo yahoze umwanya muremure nikambaze Junior none ko avuga ngo azi kwidandaza ngo ibikorwa vye bishika kure burya tugiye kuraba ku ndirimbo za Alvin kujya niko gushika kure kwayo oya musanzwe Alvin ni content creator musanzwe jewe narigeze no kugira post ndavuga ni burya Alvin yarakwiye kwifokasinga press kuri film no kugira ibintu gusumba muziki ayataka mais c'était vrai ni kuvuga Alvin rero kuza kuri TikTok nuko abona plus kubivyaza umusaruro niki ariko je naza ko ari plus kandi muri plus umuntu wo mu content creator gusoma muri ni aragira amahits n'ivyo yagize kora ariko y'indirimbo ziba yari umwe
bigira hit nkuko byategerezwa kandi se no anta nawe yabaye ivuze izo zose se ni sanz jewe ndi kuri kote yawe akarivyaza umusaruro jene navuze ati nk'umuririmbyi ari normal biza abaririmbyi bake nibo babishobora izina ry'iwara rivyaza umusaruro bitandukanye n'abo bandi bakobwa baca bagenda gutanga imibiri yabo